Yambu mwese nitwa Jack ariko benshi munzi nka niyo mwanyizera mukantora nzokura ibina biriya kimbu turataro cyo nashatse kuvuga mu ncamake jewe ndi umunyapolitike. Abantu benshi barakunda kumbaza ati ese Jack wewe nk'umunyapolitike ukora iki akazi kawe nakahe? Fata intebe wicare kuko no musingira ndagusigurire ido nido. Jewe akazi nkora nako kukwemeza wewe uri kuranyumviriza yuko nshobora gukora ibidashoboka. Akarorero wowe kimba uri umunyagihugu wa Bujumbura nobwira ati nzofata Bujumbura ndayitware mu ishamba nk'amasaha 3 kugira ngo mushobore kuronka akayaga keza. Kubarimyi naho kimba hari izuba ryinshi je nzofata ikigenda juru ngende hariya kuzu izuba ndarisundike n'amaboko yanje kugira ngo muzoshobore kwimbura ibintu byinshi. Kimba naho ufise umugore adashobora gusaminda jewe nzohakikisha ari uko ndayimuteye kandi anayisame. Mbese nzosinzira ari uko ayitwaye. Bamwe babyita ngo nukubesha ariko je ndavyita ukwemeza. Nakare baca imigani ibiri mu Kirundi bati nta kubesha yambaye costume ahubwo arakwemeza. Umugani wa kabiri nawo nuyo nta munyapolitike yihenda ahubwo hihenda uwamutoye. Sivyo gusa kuko nambara costume nkagendana n'abancungera umutekano vyereka abantu yuko ntasanzwe mbese nshobora gukora ibikora inka. Ingorane hari nayo nuko ibyo nsezeraniye abantu bantoye byose atana kimwe nshobora gushira mu ngiro. Ati ni kubera iki? Reka ndagusigurire. Ukuri nuko kugira ngo niyamamaze nkenera amamiliyoni yo kwiyandikisha muri leta. Hama nkakenera ayandi mamiliyoni yo kugira ngo niyamamaze. Hama nkakenera amahera yo gukodesha imiduga nzokoresha n'umugambwe wanje. Nkakenera amahera nzohemba abanyagihugu bazondirimbira n'abandi banyagihugu bazotera akajagari kurya muntu tutavuga rumwe. Hani nkakenera amahera bese nzokoresha no gukoresha imipira ivuga icivugo canje n'izina ryanje n'ibindi vyinshi. Ingorane hari rero niyi ayo mamiliyoni ntayo mfise nayo nigeze shikako. Sindigera nkora no ku miliyoni w'amahera. Jewe kabisa ndumukene ahubwo ndikanyarucari kubarusha mwese. Ariko ico mfise ni kwemeza. Nico kintu babwiye ikintu cyo kwemeza nico cyonyene mfise nzi kandi shoboye. Uti rero ca ndabigenza gute? Je nababwiye yuko ico nsoboye ari kwemeza. Ndagenda hariya kubagwiza tunga, ndagenda hariya kumashira hamwe afise amahera menshi nkababwira yuko nibamfasha kubijanye n'amahera nzobashira imbere muri byose. Nzobagabanyiriza amatagisi ndabashire mu bibanza bihambaye muri leta n'ibindi byinshi. Nico gicuma rero iyo muntoye ngombe ububarongora camba umutegetsi ni utwo mwari mufise nka tubaka kugira ngo nshobore kuriha bari abatunzi ivyo nabasezeraniye mu gihe bamfashije nariko ndiyamamaza. Nico gituma rero abatunzi babandanya gutunga hama abakene nabo bakarushirizaho gukena. Ikindi naco hari amategeko ibihugu vya Amerika n'Uburayi biduha mwebwe abanyagihugu mudatahura. Iyo rero ntayakurikije ajya amategeko nuza wumva bafatiye igihugu canje ibihano canke ukumva baza ngo bankwiye ku butegetsi bakoresheje ingufu z'igisirikare ukumva ngo banteye kudeta. Rero banyagihugu je nagira ndabasabe iyo mumbonye mwibarabara canke muri televiziyo nagira ndabasabe munsengere kweri munsengere kubera amasengesho yanyu ndayakeneye cane gose. Aha ndagowe. Murakoze cane. Imana ibahezagire n'uburundi bwacu.
Hey guys, ni Jack ngaha. Nagira ndabibutse kimba mwakunze video ntimwibe kugira ico muvuza muri comment section below. Hama mugire na like, hama mugire na subscribe kuri channel yacu kugira muze muraba mbere muronka ama video yacu iyo tuyasohoje.